Guhera isaha 8 kuri wa gatandatu abanyeshuri bose ku mashuri buraro ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega bategetswe kuba bari ku kibuga c'umupira w'amaguru Stade Ngoma. Itegeko ryatanzwe n'ubujejwe indero muri komine Gitega kugira abo bana baje gutegera umukuru w'igihugu mu bikorwa yaraje gukora byo gusozera izungukanwa hose mu gihugu ry'urumuri rw'amahoro. President Evariste Ndayishimiye yahavuye hashika isaha 12 z'umugoroba abanyeshuri bamaze amasaha arengane banamye kuzuba. Kuva ico gihe isoko ryaco mu banyeshuri ivuga ko imiryango y'ikibuga yaciye yugagwa. Isaha 3 z'ijoro zigeze ibirori biheze niyo miryango yugururwa maze abanyeshuri batangura gutaha. Amashuri batahako amwe ari kilometero 2-3 gushika kuri 5 uvuye ku kibuga, harimo mbere n'abategezwa kujabuka imyonga. Mu makatiye anoranye yo mu gisagara ca Gitega kurenga isaha 4 z'ijoro abavyeyi bavuga ko hari hacibonekeza uruja n'uruza rw'abanyeshuri abahungu n'abakobwa. Ivyo rero abavyeyi barabinegura kuko kubgabo ataciza cuko abanyeshuri baragenda ijoro. Reka vyongeye abo bavyeyi babona ko n'umwanya wose abo banyeshuri bari gukoresha mu gusubiramwo ivyigwa wabaye imfa gusa mu gihe bimirije ibibazo. Tubamenyeshe ko kubwa bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru wa politike abategetsi ngo bashima kwikora ku banyeshuri ngo baje muri bene ivyo birori kubera abanyagihugu basanzwe bashima kuguma mu mirimo yabo.